ibintu byari bimeze kuri Paruwasi Saint Joseph mu Ngagara. Aha hari mu misa yari yitabwe n'abantu benshi mbere baguriyemwo urwaruka, ariko hari n'abavyeyi babuze abana babo kuri lise yo mu Kibimba. Harimo rero n'abacitse kw'icumu bari muri abo banyeshuri, nabo bakaba bari muri iyi misa. Abo rero bakaba bari baje kunamira abo bahisi bagandaguwe haraheze imyaka 31. Padiri yasomye imisa yagarutse kubabuze abana babo mbere no kubacitse kw'icumu kuri iyo lise nyene yo mu Kibimba. Muri ibuka turi kumwe n'ishirahamwe ryo guharanira no gusanasana imitima yakomeretse mu Burundi, ARG rikurikiyemo abacitse kw'icumu kuri lise ya Kibimba igenekerezo rya 24/93. Maze rero bakaba baje gutenguka abo barokotse banasaba ikigongura kuko kurokoka kuko tuvyose mu somo ca mbere ngo agasigarira Israeli bagasigarira bagasaba n'imbabazi imbere no kuri abo batabonye iby'umukama yabakoreye ngo bumve n'umugambi w'ubure icumu kama bashaka. Umugari bari ngo ubuye munsi y'inzira uko n'intungane aho kuvuga umugambi. Burya kandi iyo ndirimbo yagizwe n'umuntu yashikiwe n'ikoraniro ry'abagize Jenoside mu Rwanda, hanyuma aho bamutoye yatangiye koronekara, ariko bo muri Médecins Sans Frontières baravuga ati ntawe utaracikana mugabana atazokira, ariko gukebuka ko bagenda bamuvura bakabona biratera imbere, hanyuma arahava arakira. Niwe yagize indirimbo ya uyu munsi y'ubuzima siko n'intungane aho bwo gufitiye umugambi. Maze rero habaye umusiki nabo bayishira ku muziki, ariko amajambo niyo kumva ati kubona uyu munsi y'ubuzima siko n'intungane aho gufitiye umugambi. Kumva rero abo barokotse icyo gihe muri yose yo mu Kibimba, kumva bavuga ati kubaza Imana muri imyaka 30 irenga, Imana kubona barakoze washi koko nukuvuga ko ufite umugambi n'umuhibuye. Utamenya uwo mugambi utabaza Imana muri uwo mugambi niko n'ingorane zikomeye. Ni nk'uko nyine mu byo twaciyemo guhera mu 1993 hariho umuntu kuko tubigiye twaciyemo harageze igihe habaye bagiye mu manza no kuwa gatandatu bagenda mu modoka zo gukurikirana, hamwe imodoka ipine kiratoboka, itobotse nyine arashavura nyine aravuga ati kubera iki, kumva yuko nyine ko wewe azi ingorane mugabo nta kuntu yategerezwa gusubiza muri iyo pine, hama bari baramusize. Maze yagiye gushika ahantu asanga zaza zose imbere za mitego niba bategereye barabica, hama nabo barafatwa aravuga ati ariko mana warakoye uciye ku ipine, inzira zawe z'itangaza warakoye uciye ku ipine. Rero kumva yuko hari kubona ko yarakotse, ariko kumva ati none kubona uyu munsi y'ubuzima siko n'intungane ahubwo no gufitiye umugambi. Uwo mugambi rero utamushikako niho umuntu aba agize gute ubanza umumenye kuko Imana iravuga ingorane nuko tugumva bamuvuga. Iyo mpumyi twumvise yicaye i Yeriko. Aho Yeriko rero hariho ahandi tubona muri wa mugani ni muri Luka 9 batubwira yuko hari abasuma, kuko batubwira ahantu kabande hajya mu kabande k'umwijima w'upfu ni Yeriko. Kuko Yeriko cyari gisagara kiri hasi twegumenga muri gisagara cy'abatuntu turi ku metero amajana imenga uvuye ku buze y'inyanja, twebwe turi ku metero amajana nabo yari metero amajana uja ku kuzimu. Urumva ni nko kuzimu konoye turibuka uwo bafatiye bakamwambura bakamukubita bakamwambura bakamwicira Yeriko nyine. Duce twibaza rero umuntu w'impumyi yama yicara Yeriko wari karashera ushira no gucyaje gabana ushira no gusangiriza urabona ko mufasha batere nawe ni kayama ariko Yeriko mugani ngorane kubera kabona
hashobora kuza umuntu ntabwo bibi yashitseko kubera atamye n'icyo wamufashije icyo ari cyo kuko kutabona nakaga ni hamwe havuga ati biri mu mabara asumba sinzi hagati yo kutumva no kutabona icyo umuntu yitaba cyangwa kutavuga muri ibyo bintu bitatu kutavuga kutabona kutumva sinzi icyo umuntu yitaba byose mukabana n'amabere gusa maze rero uyu nawe ntiyabona umugabo matwi yiwe yarakora ikintu kimaze kuboneka no impumyi zimva cyane haragera igihe amatwi agakora cyane novuga agasubirira igikorwa amaso yari gukora je nibuka ko hariyo umuntu w'impumyi akenshi yaragira urugendo agashika Nzabugarama uvuze rimwe gusa gishaka muri nawe uvuze rimwe gusa yarakumenya nawe amatwi rero yabo arumva cyane kurusha twebwe dufise amaso kandi twebwe hari icyo ubona n'ibyo wumva rero iyo yari yicaye ngaho ngo yarumvise ibihinda yarumvise abavuga hanyuma ngo arabaza ngo ibyo bihinda ni iki numva yumva ibihinda hanyuma ati ni Yesu w'i Nazareti ngo ari kumwe nande n'abigishwa biwe Yesu ahari abari kumwe n'abigishwa biwe Yesu ntashobora kuba wenyine keretse cyane igihe Samariya igihe yaricaye ku iriba bari bagiye kumva ibyo kurya Yesu abari kumwe n'abigishwa biwe hanyuma rero yumvise ibyo bihinda aca aravuga ati yahora numva yumva bamuvuga kuko akumva kwiwe yarumva bamuvuga nk'uko benshi burya twumva bamuvuga ariko kumubona n'ikindi kuko iyo umaze kumubona ubicabona c'ivyo bintu iyo umaze kumubona ubicabona c'ivyo bintu kuko urabishimira ntawe ubisura y'ivyo bintu uvuga ukuri ariko uvyumva babivuga naravyumvise babivuga ni nk'uko jewe ivyo mu kibimba naravyumvise babivuga kuko siboniga yego kumbure hari bamwe nagiye nabona abacitse ku icumu bafise inkovu zabo ariko numvise babivuga sibyo nari harimo rero abari bahari uwo ari abicabona uyu rero nawe iyi mpumyi yeriko yari aho hantu muri uko kuzimu ngo yeriko maze yumvise bavuga ngo ni Yesu w'i Nazareti yaravuga ati burya ni ngombwa bavuga ngo bagira neza ariko ndakeneye umunsi w'iwanje nanje umunsi twohura nawe ababyeyi kare babuze abana bavuga ngo ikorere impamvu mukora muri rusange dusangiye n'Imana Imana yakubaye icyomba tugahura ngo nufuka bwayisenge Florence Rutamuceru umukuru w'ishirahamwe rihurikiyemwo abacitse ku icumu bo kuri lise yo mu Kibimba ati twaje kwibuka abacu bagandaguwe no kubasabira ku Mana arugira byose. Uno munsi twatsindutse mu misa tuje yerekeye kwibuka abacu bagandaguwe ku genezo rya 21 naho bitakunze kw'iryo gerekezo aricyo tuyigirirako ngo dushike naho bashibutso cabo aho bashinguwe kugira tubunamire dusheho n'urugori rw'amashurwe twishimye kuza uno munsi ngaha kugira twebwe twacitse ku icumu dushimira Imana kuri iyo myaka 31 iheze Imana iturokoye muri ubwo bwicanyi twongera dusabira abo twari tureranywe abayerezi bacu Imana ibaronse uruhukiro buhoraho ibabandanye ibashitse mu ruhukiro bwayo hanyuma tutibagiye gusabira abavyeyi baburiyeyo ngo bandanye baha inkomezi zo kwakira ishaka ryayo mu gisabisho patiri yashimikiye ko twaruhutse cyane kubera yashimikiye koko uwizigiye uwemera Imana yamimurokora rero hariho n'indirimbo yadutereye ni wowe mugenga Mana yanje kubona ashitse uwo munsi ndi muzima ni kubera umugambi w'Imana suku bw'abantu twamara dukengurukira Imana kuri uwo munsi yaturokoye hanyuma tukabona ko kuba turi bazima ari umugambi yaduteguriye. Yego abakoze icyo cyaha mbega bo muri mukabasabira ku Mana kugira ngo bahinduke nabo nyene turabasabira turanabishiramwo turasabira ababikoze kugira Imana ibahindure
barekeye kubandanya bica abantu. Abantu ni kiremwa, ni Imana yabaremye, nta muntu arekuriwe guhohotera ubuzima bw'umuntu. Turabasabira kugira bahinduke n'igihugu cy'u Burundi kironka amahoro. Twebwe kubera iyi myaka 4 yari iheze, umwaka wagira 5, twatanguye gusaba igitero nk'uko byahora umwaka wa mbere w'igihumbi 2020, baratwankira. Hanyuma tuja gusaba muri Ministeri ya Interieur, nabonye ntibatwemera, tubwira ko toja kwibuka Ndadaye aho kuduga mu Kibimba. Rero uwo mwaka twari twagize twituye nyakubahwa umukuru w'igihugu, turareka kumusaba iyo tereye kubera yatubwira ko ari umunsi twibuka incungu ya demokarasi, tutawugira ko twibuke. Turamusaba kuri gerenezo nyene rya 2026 ko ariho twoduga mugabo gushika zino saha nta nyishu yigeze twishura. Rero urumva umuvugizi we yarabishuye, umva ko bitagiye mu ngiro. Sinzi rero impamvu byo bitagiye mu ngiro, turacarindiriye.